Turi ku munsi wa Mungu itariki 24 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025. Ndabahaye mwaramutse mwebwe mwaba muri kumwe natwe mu nyigisho za buri munsi, inyigisho Rhapsodie des réalités. Ijambo ry'umunsi uyu munsi ritubwira ngo gusengana iminiho no guhezagirika. Dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abaroma ikigabane c'8 ku murongo wa 26 haratubwira ngo niko na mwema dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mwema ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Imana ishimwe. Iyo tuvuze mu ndimi, ivyo turabikora mu kwizera, turugurura akanwa kacu, hama mwemu yera akaduha ibitovugwa. Ngaha imwemu yawe ibiriko irasenga mu ndimi. Bibiliya ivuga iti, iyo senga mu rurimi rutamenyekana, imwemu yanje irasenga, ariko ubwenge bwanje buragumbaha. Ni mu gitabo ca mbere c'Abikorinto ikigabane ca 14 ku murongo wa 14. Rero ni imwemu yawe isenga mu ndimi, nubwo ibitavugwa bihabwa imwemu yawe biciye muri imwemu yera. Hariho ubundi buryo bwo gusenga bwo ku rwego rwo hejuru bwanditswe ku bwacu mu Baroma 8 ku murongo wa 26, aho twasomye mu kugurura ivyigwa. Umurongo nshimikiro, mwemu adufasha mu ntege nke zacu, utubwira ukuntu mwemu adufasha kandi akadufata mu bunyantege nke bwacu. Aradukuza kandi akadufasha gusenga mu nzira ihwanye n'ubugombe bw'Imana butunganye, na cyane cyane igihe uhuye n'ibihe bigoye kandi birengeye ubushobozi bwawe. Aragufata akagufasha gusenga mu buryo bw'ukuri. Bibiliya y'icongereza yitwa amepese ibivuga neza, ivuga ngo niko na mwemu yera aza kuduha ubufasha kandi akatwihanganisha mu bunyantege nke bwacu, kuko tutazi isengesho twoshikana canke ukuntu tworishikana mu buryo bukwiriye nk'uko twategerezwa, ariko mwemu ubwiwe aragenda agahura n'amasengesho yacu, maze akinginga mu gishingo cacu, atakamba n'iminiho yimbitse mu buryo butovugwa adusengera. Kuri iri sengesho ryo ku rwego rwo hejuru, mwemu yera ubwiwe niwe agifatira, agasengana iminiho no guhemagirika cyane, asenga nk'uko ubugombe bw'Imana buri. Ushobora kwisanga uri kurarira utabizi bitavuye mu mubabaro, bandanya ntugire ikibazo. Ni mwemu yera ariko arasenga biciye muri wewe. Ibi n'ubwoko bw'isengesho rikomeye kandi n'umunezero wa mwemu kugira ngo atume rigushikako. Rero igihe cyose usenze, ni wihe mwemu yera asenge biciye muri wewe, kandi uzotangara ku bihe n'inyishu bikomeye kandi bitangaje bizoba ku buzima bwawe. Haleluya. Uyu n'umwanya w'isengesho ujane nanje. Mana Data, urakoze kubw'igikorwa ca mwemu yera amfasha mu isengesho. Ndamwihaye wese ankoreremwo, asengana iminiho no guhezagirika, atuma ubugombe bwawe butunganye bushikama mu buzima bwanje no mu buzima bw'abandi. Ntambukira mu muco w'ijambo ryawe imisi yose, ndongorwa na mwemu, mu izina rya Yesu, amen. Nitworangiza inyigisho z'uyu munsi tudahaye akaryo wewe wifuza kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Aka niko gace gakomeye muri zino nyigisho. Urakeneye umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe kugira ngo gusenga kwawe gushobore kugira ikimazi, kugira ngo mwemu yera ashobore gukorera muri wewe, agusengere maze ubone impinduka mu buzima bwawe. Utarakira umwami Yesu Kristo, urumva yuko izi nyigisho nta nico zishobora kugufasha. Ugusenga kwawe nta kimazi gugira, kuko utizeye umwami Yesu Kristo yaje kuducungura. Nimba wumva inyigisho z'uyu munsi hari ico zakumariye, ukumva wo kwakira umwami Yesu Kristo kugira ngo ubuzima bwawe bugire impinduka, ndagutumire kujana nanje muri iri sengesho ryo kwatura. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icyaremwe gisha.
ndagukeje ubucitse icaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.